episode igira gatatu mu ma episode 70 twahisemo kugutegurira, nahisemo kwitegurira zizoshobora kuduherekeza muri urugendo rwo guhindura ubuzima bwacu before this year end. Rero ku bantu mwahisemo kujana nanje muri aventure yo gushobora gutransforma ubuzima bwacu, ndabemerera munyemerera yuko chaque video canke chaque umunsi muzumara kurikirana video kandi mugenda mu pratika ivyo turiko turiga. Ndizera yuko video ya mbere n'iya kabiri byashoboye kubafasha kugira ingingo mwafashe ku buzima bwanyu, byashoboye kubafasha kugira icyo muhinduye ku buzima bwanyu, byashoboye kubafasha kugira intambwe muteye ku buzima bwanyu. Rero ku muntu wa mbere ukibona iyi video byiza usubira kuraba ni ya mbere ukaraba ni ya kabiri ni ya gatatu, hamaca tubandanya no kuzindi episode zizogenda zirakurikira. Icyo ndakwijeje nuko ni wamara gukurikirana imwe ku yindi ukayikurikirana umunsi ku wundi, je tojere uzorangiza uyu mwaka uri umuntu mushasha mu kwiyumvira, uri umuntu mushasha mu gufata ingingo, uri umuntu mushasha navuga yuko mu gufata responsibility zigize cyangwa responsibility ku buzima bwawe. Rero uno munsi ni kikina guteguriye, uno munsi ndenga kugira ndakubwire ni birashoboka, izera yuko bishoboka, croire que c'est possible. C'est possible kubaho ubuzima wifuza kubamo, c'est possible kushitsa uyu mugambi wifuza gushitsa, c'est possible kuhindura ubuzima bwawe, c'est possible ko ukora ibintu byanse ko ukora muri 2024 ukabishitsa muri 2025. C'est possible ko ufata ingingo guhera no munsi yo gufata responsibility y'ubuzima bwawe mu ntoki. C'est possible ko byose bishoboka. Kubera ikindi ko ndakubwira c'est possible parce que twasanze abantu benshi twahisemo gutumbera inzira itahwanye n'inzira novuye ko twifuza kubamo. Abantu benshi twahisemo kwabandona indoto zacu kubera ko twagerageje kenshi biranga. Abantu benshi twahisemo gukora ubuzi tutifuza gukora kubera ko bwo twashase utigeze gukunda. Abantu benshi twahisemo kureka imigambi yacu kubera ko twagiye turayikora kenshi irahomba. Uno munsi ndiga kugira ndakubwire ni peu importe ibyakunaniye, peu importe ibyanse, ikintu kwiye gushira mu mutwe nuko c'est possible ko bishoboka. Kubera ikindi ko ndakubwira ko bishoboka, kubera ikindi ko ndakubwira ko ukwiye kwizera ko c'est possible que tu peux transformer ta vie. Nuko ndavyibuka ni ibintu byambaye ko jewe nyine personnellement muri 2019 wabaye umwaka nashoboye gutera intambwe ku buzima bwanje kubera kwizera yuko c'est possible. None masanze nkora akazi ko kwandika ku mipira, duprintinga ku t-shirt, ku mabashe, amaotokola n'ibintu byinshi bitandukanye, tukanafotora mu manza, ama photo studio, tukagira ama publicité, ama entreprise n'ibintu byinshi bitandukanye ainsi de suite. Sinenga kugira ndabikubwirije mu yindi ngakugira ndakubenda kwereke parcours y'ubuzima bwanje. Rero iyo entreprise twayitanguye turi abantu batatu, jewe n'inshuti zanje. Bafore kwitangura icyo gihe ari umuntu twakorera. Iyo muntu twakorera yari afise atelier yandika ku mipira. Icyo gihe rero twari tugitangura natwe kuvuga ati reka tugire icyo dukoze. Ndavyibuka mu kwezi kwa gatatu itariki 8 ngabo yari ava yaho yari nko muri tariki 3 cyangwa 2 twalanse marque ya Mama Africa kandi kabari kumwe n'umurundi kazi kuko ije cyo guprintinga ku t-shirt turanakreera na marque ya t-shirt shaka nito dufise mu market turadusohora. Rero icyo gihe turasohora iyo marque nito dufise aho dukorera ntushaka kubikora ku kazi. Turumvikanye turi batatu tuvugana umwe muri twebwe azaragenda ku kazi aparticipa niyo zaratubwira amakuru ku mugoroba ngene ibintu biki biragenda ku kazi. Mugabo natwe babiri reka tugende gukora aya makomande twage turaroha. Rero duhera itariki 3 gushika itariki 8 gushika itariki 9 tuzaboneka ku kazi turi abantu babiri. Umunsi tugarutse ku kazi dusanga boss yashavuye. Boss aranyiweza arambwira ati uvuye hehe? Ndamubwira nti mvuye ku ishuri. Vuga turabesha, ndazi icyo mwari mumaze iminsi murimo, wowe niwe mugenzi wawe. Rero kubwiyo mpamvu guhera no munsi ndabaye konje amezi 2
mugende mujye amafaranga mwakuye mu mipira ya Mama Africa muzoce mugaruka mu kwa gatanu itariki 9. Ico gihe ni wari umwaka wa mbere ntanguye kwipangira inzu nayo ya 60,000 yari chambrette. Ico gihe marque yacu yari marque ya mbere mvuga ko yari imenyekanye mugabo twari tuzo twari dufise abakiriya mvuga ko bari irregilier baza batuzanira akazi kugira turonke umukiriya umwe adusaba agapira kamwe gwari urugamba. Mais boss amaye konje ndataha ndabibwira grand frère yana je bamaye konje 2 mois ntaboneka mugabo iyi konje ndabonyama amahigwe. Grand frère arambwira ati bonyama amahigwe gute amuzobona ibibazo turimwo urabona ko je atakaze ka atari mfise ibintu bene ivyo 60,000 y'abandi y'inzu tuzoyakura hehe 15,000 y'umuyaga nkuba tuzokura hehe 20,000 y'amazi tuzoyakura hehe amafaranga yo kujya azova he. Ashangwe ivyo mbona ibintu bigoma bidukomerane ndamubwira ni bo sinzi me jewe reka ngerageze ngugomba ugerageze iki yamze ahubwo we fata umwanya je mu gatondo ugende umusabe imbabazi boss wawe ndazi ashaka kubabarira ugasubira kandi ukazi vuga ati no reka ko yamaye konje ya demo reka ngerageze izi demo ninasanga ndishe inzu nkafungura nkari amazi n'amatara just ivyo bintu bitatu muri izi demo bivuga yuko jewe nzo bafise ubushobozi bwo kubaho namufise muri ico gihe sinzoba kandi ngisubiye gukora iwe ahubwo nca ntangura ubuzima bwanje nca mbandanya na entreprise yanje. Mugabo ninabona binaniye muri izi demo nkabona vraiment ndiko ndaja mu madeni biriko biranka koko nzogenda ndamusaba imbabazi nca ndabibwira wa mugenzi wanje batwirukanye turi kumwe na wa wundi wewe na kibazo yari afise turamuga ati tere dufata yisemo y'ingingo ujya mugenzi wacu wewe yari afise akazi avuga ati jewe nimba ari cyo mwahisemo nanje jabandon reka tujane muri urugendo ko kwiyubakira notre entreprise. Twadutanguye ngaho ukwezi kwa mbere turariha inzu turafungura turanasohoka turagira n'ubundi bubalade ibintu bene ivyo. Ukwezi kwa kabiri bigenda uko nyene maze kubona 2 mois ndazirangije mu bintu ntizera yuko shobora gukora kuko na muntu numwe yaranze na mamarshe naronka umva kugira ndonga agapira kamwe kashaka kunyinjiriza 5,000 ku munsi byari intambara. Me nimba narashoboye kubikora ico gihe kuko kuva uwo munsi ntitwasubiye kandi kuja kumusaba imbabazi ngo dusubire ku kazi ahubwo twagiye tumubwira nti warakoze kutwigisha umwuga uno munsi turabona ko twakuze turagiye gutangura ubuzima bwacu tutitayeho ngo nta muntu numwe atuzi tutitayeho ngo na marshe tuzoronka tutitayeho ibintu bizotugora meche dufata iyo ngingo yo kugenda gutangura notre entreprise. Kuva uwo munsi itariki 9 za 2019 kugeza ino saha 2024 turasubira inyuma. Twahereye dukora muri chambrette tugenda muri deux chambres na salon. Chambre imwe yari irimwo biro yacu dukoreramo, salon yacu yari reception, ikindi cyumba cyo twaryamamo. Tuvaho dufata ikibanza muri ville mugabo tubananya dukorera hariya turacagura turimukira muri ville dukora muri ville tudandaza imipira muri ville nyene ubu naho kandi twaraguye ikindi kibanza. Ivyo byose byabaye mu myaka igera nko kuri 4 canke 3. Nimba jewe nashoye kwa ndabikora nizo nshuti zanje ino musi kwa tufise entreprise yitwa Amababa Company ishaka gukora izo services zose zitandukanye. Nuko na ndinga kugira ndakwizeze yuko c'est possible ko iyo dream ufise muri wewe ushoboye kwishikako. C'est possible ko uyo mugambi uri muri wewe ushoboye kurealiza. C'est possible ko iyo galère uri kurabamo, izo challenge uri kuracamo, ubwo buzima bubi uri kurabamo ko bishoboka ko buhindura. Je sais muri kino gihe turi mu gihe novuga yuko igihugu cy'u Burundi kiko kigerageza kwirondeza kije mu gihugu mu gihugu gicifashe. Ndabizi yuko chaque fois iyo hari ko araba changement
abantu tuja mu bibazo bitandukanye, bamwe muri twe turiko turihebura, bamwe muri twe twatakaje ivyizigiro. Ndinga kugira ngo ngarukane ivyo vyizigiro muri wewe, nuko peu importe ibihe byose uriko urabamo bigoye, nuko ufashe ingingo yo kwizera yuko bishoboka kubihindura, yoba ari intambwe imwe yo guhindura ubuzima bwawe. Ndabizi si ibintu vyoroshe, turi mu bihe bigoye, nta gitoro, ibintu byose biriko biraduga, nta mishahara iriko iraduga, ama business ariko arahagarara, idolari ryaduze, je sais tout ça, kuko ni ubuzima mbayemo, ni ibintu mbayemo, ni experience ndimo. Jewe ubwanje muri je kuri uno mwanya ndizera yuko projet mfise muri kazoza ko zishoboka ko ndazishikako. Pourquoi pas wewe udashoboye kuvyizera? Kubera iki udashaka kuvyizera? Moi je crois en toi mugabo, nahawe rero ho kwizera nawe muri wewe, kuko ndizera neza yuko niwamara kugira tout juste une petite croyance ko bishoboka gutera iyindi ntambwe ku buzima bwawe, iyo ubutanguye processus canke woba wihaye nka 50 canke 60% yo kurealiza ivyo ushaka byose kurealiza. Rero je veux que uno munsi urangize iyi video unyemereye yuko guhera uno munsi usubiye kandi kuduza ivyizigiro, kuduza ukwizera ko bishoboka guhindura ubuzima bwawe, bishoboka gutera imbere, peu importe igihugu kigoye urimo, peu importe challenge uriko uracamo, ko bishoboka gushitsa umugambi wawe. Icyo nicyo ndaguhamagariye. Yari coach Elfie qui vous inspire. Peace.